Yesu ashimwe. Dusangirira amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28 umurongo wa 16 haravuga ngo Yakobo arikangura aravuga ati nukuri Uhoraho araha hantu nanjye sinarinda bizi. Dusangirira ijambo rivuga ngo ikibanza c'umugisha wawe. Kuva turi soro mu nda z'abavyeyi bacu, Imana iradutegekaniriza umugisha. Uwo mugisha urashobora kuwushikako canke n'uwushikeko bivanye n'ikibanza urimo. Urashobora no kuwutakaza canke ukawugumya bivanye n'ikibanza urimo. Akarorero ni wa mwana w'icangazi amaze kuva mu kibanza iruhande ya se, ikibanza c'umugisha wiwe. Iyo yagiye umugisha wose n'uwo yaragiye atwaye waramuhezeko. Ikibanza kirafise ubushobozi kugira umugira umugisha canke uwubure. Nico gituma dusomye muri Bibiliya dusanga abagabo batandukanye Imana yagiye isaba kuva mu bibanza bimwe baje mu bindi. Mbega wibaza yuko abo bagabo Imana yari ibanse? Ntiyari ibanse na gatoya, ariko yarongera ko yuko izobahera y'umugisha. Uwa mbere ni Aburahamu, acitwa Aburahamu. Imana yamusabye kuva mu gihugu ciwe, mu nzu ya se, mu muryango wiwe, mu bwoko bwabo, ngo aje mu gihugu Imana imweretse kujamo. Usomye mu gice cya 13 urasanga kuntu Aburahamu yabaye umutunzi. Araba umutunzi gushikaho na Loti yamuherekeje ashikirwa aratunga cyane. Ivyo Imana yavuze biramugerako kubera yumviye akaja mu kibanza Imana yamubwiye kujamwo. Aya majambo twasomye, Yakobo yari karahunga mwene wabo S.S.I. Akeze mu nzira Imana iramwiyereka hamwe yarota icuririzo. Aravuga ngo yo nukuri sinarinda bizi hano hantu kumbe Imana irahari. Hariho ibibanza Imana ibamwo kandi ukabihezagirirwamo. Usomye rero mu gice cya 32 haravuga ukuntu Yakobo amaze gushika hariya iharani kwa Inarume yarabaye umutunzi bidasanzwe. Amaze gutunga agira amasho, agira ibintu byinshi cyane, yagiye gusubira iwabo ari umutunzi adasanzwe. Yosefu yavuye mu gihugu cy'iwabo ava muri bene wabo aja muri Egiputa. Burya Imana urazi ko yari yategekanije yuko umugisha n'isezerano yamusezeraniye bizoshika ari muri Egiputa. Ikivyerekana nuko Yosefu yashitse ku nzozi ziwe ari mu gihugu ca Egiputa. Burya kijya nico cyari kibanza ciwe c'umugisha wiwe. We uri hehe? Ahuri ni mu kibanza c'umugisha wawe. Burya n'ibiterwa iyo bitewe mu kibanza kibi hamwe ntibimera, hari igihe binamera mugabo ntivyama ivyamwa, ariko bitewe mu kibanza ciza biramera neza, bikamererwa neza, bikama ivyamwa, abantu bikabagirira neza. Rero nawe ni waba mu kibanza cyawe uzototahara, uhama ivyamwa, hanyuma umunyamugisha.